Atafasha dukure nyarenga n'ibyo ribiko reba nayo ngindukira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije ibihugu bihoza abana ndikugurana ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Ivu ibidukikije amaboko y'abantu n'imbuto nivyo bintu vya mbere bituma igihugu gishaka gutera imbere mu bijanye n'uburimi. Kuva kw'igenekerezo rya gatandatu gushika ku rya munani Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2022 ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije bwaratunganije urugendo mu ntara zimwe z'igihugu arizo Bubanza, Cibitoke, Gitega, Muramvya, Karusi, Muyinga, Kirundo, Ngozi na Kayanza mu ntumbero yo kwirimbura ku bijanye n'irima ry'ici ry'umwaka w'ibihumbi 2022. Umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji bujejwe uburimyi aratubwira intumbero y'urwo rugendo n'ingene basanze vyifashe ku rubuga. Mu duheze twatunganije urugendo mu ntara zitandukanye z'igihugu kugira ngo turabe ingene irima ry'ici ryagenze, aho twaciye hose ibintu bimeze neza, imirima irahari, abene igihugu bari ku kivi, abarimyi mu ntara zose bari ku kivi, kandi turabona ko bahinduye ingendo mu mwonga aho baguma bicaye mu vy'ukuri bariko barakora biraboneka neza ko benshi bariko bijukiye kurima muci bavomera. Ni vyiza cyane byo gushima bwa kandi kwara kugira ngo duce turambega intambamyi abarimyi bafise mu kurima muci nizihe kugira ngo izo dushoboye tuzitorere inyishu, ibyo tudashoboye nazo tugende kuzishikiriza kuvugana n'abandi kugira ngo turabe yuko izo inyishu yoboneka. Abene gihugu bo muri izo ntara barashima ko ibiterwa bimeze neza kandi bakaba barijukiye kurima muci mu ntumbero yo kwitaba akamo batewe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi. Nukuri ibiterwa bimeze neza nta muntu yakwidoga. Kare mu gahise kuntu twararima gori habihe twafaye gutera yo gucyonya atanu mwavu w'ikizungu canka atanu mwavu w'ikirundi twashirayo, ariko nta mwimbo twari bwaro twatahuko nyene. Nukuri n'abajejwe nyene kurima kijambere ne babiduhimirije. Twega turashima kubona turima kijambere kuko ubu turima imbuto zirobanuye kimwe cyose ukwaco, kandi umwimbo tubona mwe gutera wiyongera. Aho tutavomera nta giterwa twabona ko ciyongeye cyaduga, ariko ubu tugiha amazi turabona ko igiterwa gitera kiduga. Nkuko tubibona ibigori bimeze neza kabisa, ibiterwa twateye nta ngorane. Twarahawe inyigisho n'abagoronome baratwereka ukuntu barima kijambere. Yego turaza turarima, baratwereka imbuto irobanuye n'umwavu barawutwereka, hasigaye turagura ibigori turatera. Twarabiteye turavomera, baraduhimiriza ko ari kuza turabivomera. Kare ntitwarima muci, iyo turimye twatera nk'ibijumbo hajya mu kwezi kwa gatanu, ego tukabikamwe imibuto gusa. Ibigori navyo uteye watera ubuntu bacukuramo hakiri kare butaramara kwera neza, ariko no mugabo umaze gushika ibintu vyaciye bigenda neza, ibigori birera tukarya ubugari ata kibazo. Tubishimira inzego z'abagoronome ko nibo baduha inyigisho cyane. Bivanye n'ukuntu baramaze kubona inyungu irimwo, nta bigaba bibamwo ubu, nta bigaba birimo. Ubwa mbere nta nyungu twabonamo ko nta mwimbu twakuramwo, ariko ubu umuntu ashobora kuramo umwimbu agafasha umuryango, ari ca Kenya kironka arakugaburira umuryango akawugaburira. Umugambi kurima muci bakoresheje kuvomera, ego n'umugambi mwiza, ariko kubera ko twebwe abene gihugu tuza akamaro kavyo ko kurima mu muci, turiyeze tukihata kuko urazi kuvomera muci haya kuzuba nyene rimeze.
tuvomera umunsi wose kuva mu gitondo ukirirwa mu mwongo uvomera n'umuryango wose ugaterura ukirirwa nga mu mwongo uvomera kugira ngo imbuto wateye ntipfe ubusa aho ucuvuga ati mu minsi nari zoturura narakoze koko nawe ukaza ukishima. Rero uyu mugambi wo kurima muci uravuna bene gihugu inzara, uratuvuna inzara tugaheza uretse n'inzara yonyene nuko tuvuna inzara yonyene n'agafaranga twashira ku mufuko. None ikigori ceza hakira twatwa no kwisoko akatugurira agafaranga mbo warukenye agasabuna shanka kunyi keza ukacironka ivyo bitubikesha ngaha mwonga. Kamara twasanze birimwo musanzwe turaronka amafaranga kuko mu kwezi kwa 11 abantu ca tudandaza tukacironka amafaranga tugaca turonka n'ubugari bw'ibigori. Tubishimira leta we yatugiriye neza tugaca dushimira n'abafundi b'indimo kweri bahani wacu tugaca dushimira nyene abategetsi batwitayeho kweri reka bihimiririza mu banyagihugu. Budasa buhari bwa mbere twari tumeze nk'abantu bintuze kuko nta kigori twaronka nta bugari twaronka bwo mu kwezi kwa 11 no mu kwa 12 ariko turabyeza twabyeza tugaca turonka ubugari tukaronka n'ibyo ducuruzako tugakuramo amahera za gutunganiriza umuryango. Kandi iki gihe cyo mu kwa 12 izi ntete z'ibigori ziba zizinje cyane gusumvya izi turima nk'ubu uyu musozi. Rero byaratugiriye akamaro cyane gose biraduha umwete n'umwimbo nyene twarabonye no mu kigega na twebwe abana muri cooperative byaraduhaye inyungu ndende gusumba uko byahora kuko urumva hari ameza ngahe twaca tumara atakintu turiko turahakorera. Rero ibi birafise akamaro cyane gose kungo n'imiryango byarafashije cyane mbese n'igihugu. Turashimira rero leta mvyeyi yatwitayeho. Twari twarahombye cyane kuko twatera ibijumbu ubishoye mu isoko bakaguha akabegete nk'amajana 5 ariko ibi bigori kira barashobora kuguha igihumbi. Umva uraronka urimbura ukaronka ivyo ushora nivyo ufungurira umuryango. Niko karusho tubibona. Mwiki kigobe ubu murabona ko hari bigori. Ibi bigori byatewe mu kwezi kwa 6 nukuvuga ubu tugeze mu kw'icenda mu kw'icumi tuzoca tubisoroma. Tubisoromye tuca twongera tukahasubiza ibindi nk'umuceri canke ibindi biterwa bishobora kubana n'amazi na cyane cyane n'umuceri kuko iyo hageze mu kwezi kwa 11 imvura iguye ari nyinshi haca haba amazi. Icyumviro cyo kurima muci twitavye akamo k'umukuru w'igihugu yayigeze kuvuga ko ahantu hose hashoboka hafi y'inzuzi abantu bo harimira kugira ngo tugwanye inzara. Rero tumaze kumva ko kamo nka bene gihugu twarabye amasi ari impande y'inzuzi shatura yarima kugira ngo tugwanye inzara cyane cyane muri wa mugambi ko umufuko wose wogira ifaranga kandi umuryango nawo karonka ivyo ufungura. Aya mazi dufise turafise umugambi ukorera muri kino kiyaya Perdagere wararonkeje amamoto pompe abene gihugu. Ivyo biradufasha mugani muri iki gihe ariko mu yindi misi twahora dukoresha udusafuriya canke utubase tukagenda turavomerera mu mabango y'ibigori ariko aho uwo mugambi umaze kuzira wararonkeje amamoto pompe makeyi abene gihugu ari nayo tuca dukoresha mu kuvomerera iyo mirima. Naco gituma mubona n'umwimbu umeze neza. Akarusho kariho cyane kuko igihe tutahora tuvomera nta mwimbu nk'uyu nta bigori nk'ibi wahora uhasanga. Wasanga hari ubuntu nyene buntu hataco bumaze kandi ata amafaranga ushobora kuronka nk'amafaranga uba wakoresheje ugasanga aho kunguka uri kurahomba. Mugabo ubu kubera tuvomera turabona ko umwimbu wifashe neza. Muri iki gihe cici turima ibigori tukarima n'ibiharage tukarima n'amasoya. Uretse ubwa mbere nuko igitegwa kimera neza twarose ifumbere twagifumbeye. Kigira kabiri nuko igitegwa tuba twakivomeye. Kuko murabona aha hantu turahavomera kugira ngo isi ntiyume ngo igitegwa kimere nabi. Turavyishimira kuko turimye muci turimbura tugaca turonka ico dufungura n'ico abana bafungura.
aha mu ndimiro z'imiceri mu bisanzwe tubona yuko ibintu bimeze neza ariko hariho ikitagenda neza gose tubona yuko abantu b'abategetsi bodufashamwo ico kintu si kindi ni mu gihe cici hari biringo dushobora kubura amazi atosheje amazi atosheje aha turafise umugende witwa kanara iyo kanara nayo iva ahantu twita mwibaro baro na ahantu muri mpanda igashora ija ahantu ku gicumi muri SRD hanyuma turi n'ibibazo byerekeranye n'amazi amazi kuri irici muci biratugora gose ntituyaronka ku rugero rushimishije kugira ngo ibirimwa bigende neza nk'uko mubibona kugira ngo tubone yuko indimiro ziriko ziragenda neza nuko twoba dufise amazi atosheje hanyuma kugira ngo bitorega umuti nuko abo bantu bajejwe iryo shirahamwe SRD bo kumvikana naha dusanzwe turimira muri Bubanza aha ni kwiranda hanyuma kugira ngo bavugane ingene ayo mazi yoboneka kuko tuyaronse duca turonka umwimbu utosheje namwe murabibona yuko ingene bimeze turafise abantu bashobora kudufasha muri ibi bintu turafise abamoniteur bategerezwa kuvuga tuti turagerageza tubegere tubereke ingene mukwiriye gukora mu ndimiro duhereye nko ku kibazo cerekeranye no gutera ku murongo rero ubwo n'uburyo bwa kijambere uburyo bubangutse kandi bituma n'indimiro igenda neza atari bya bintu byo gutera mu kajagari gituma twemera kurima mu indimiro zici biradufasha icambere kugira ngo dusubize abana ku mashuri ico ni inzira ya mbere ikigira kabiri no kugira ngo twitegurire isizeni ryo mu gatashi si kugira ngo bigende neza twaronse igishobora kudufasha ubu tufise n'amahigwe muri iyi minsi iri kwiramera nko yinjira mu kwezi kw'icenda amazi araboneka y'imvura kandi ubu dufise n'amahigwe gose kuko ruriya rugomero bararukoze rumeze neza kiretse iyo amazi apungutse ubu bimeze neza leta nkozi leta mvyeyi mu by'ukuri ubu turabona itandukaniro ryo mu minsi iheze hamwe n'iri tugezemo ukamisha igihe ciki no kuvuga ko n'ubukene bwateye n'inzara murabibona kare bari marimwe mugabo rero kubera ko igihe ciki bisigaye ari uko abantu bakwiyungunganya kugira ngo babeho umuceri bakawutera mu gihe ciki mugabo ntusa n'urushana naho udasa rero ntibimbura kimwe mu gihe ciki bimbura umuceri muke cyane aho baciye muri urwo rugendo hamwe basanze abenegihugu bariko baritegurira irima ry'agatasi rigiye gutangura muri uyu mwaka w'2023 mu guca imikobeko mu ntumbero gukingira isi ndimwa inkukura twiteguriye kurima agatasi ku mwaka aha rero tuzogira iyi mikobeko twaciye tuzoyitera ku bwatsi kugira dukingire intuzenye imikobeko kugira ntice isubira gusiba n'ingoga twongere ubwatsi buzodufasha kugaburira ibitungwa hanyuma turabukungena umurima twokosora tukawutera kijambere kugira turabe ko umwimbo utera wiyongera turahatera imbuto tuzohatera imbuto zirobanuye kugira umwimbo nyene ugume wiyongera kuko mu minsi heza twara turima imbuto zitarobanuye mugo ubu abarimyi bose baravyumva nico gituma duteranya amatongo hanyuma tukagira umurima umwe w'akarorero abafundi bakawukurikirana neza ugasanga byateye bije imbere umwimbo wateye ugenda neza twasize amatongo hamwe kugira turabe yuko abarimyi byoroha yuko baja hamwe bakamenya kungene barima neza kuko n'umufundi bica bimworohera kugira bica bimworohera kubasigurira iyo bari hamwe hanyuma
bigaca bituma wa murimyi ibyo akora agatera bibona. Aha ikintu cya mbere gifasha abarimyi biratuma umwimbu uduga, baraduza umwimbu kugira nabo babashe kwiteza imbere. Aha aye ubwa mbere tukibasigurira ibyo guteranya amatongo ntibavyumva neza, mugabo agatasi gaheruka twarabikoze barabona akarusho, ubu rero bimeze neza, n'abandi baguma basaba yuko twogenda tukabashikira tukabibagirira. Aha aye twashatse kugira umurima shure kugira abarimyi bose baze baraza kwigira ngaha, kugira naho n'abantu tutarashikira barashobora kuza kurahura ubwenge ngaha, hanyuma tukasanga babiteguye neza, umufundi akababwongerere ko bitamugoye cyane. Aha abarimyi bariteguye neza, twese ku mpande zose turiteguye, kuko nk'ubu uye twaramaze kugira kubigisha ukungene bategura umwavu w'ikirundi. Ubu uye mu mihani iwabo uwutoroye arafise ukungene akoresha nyabarega, twarabibigishije. Ubu mu miryango myinshi nka yose ya nyabarega ziriho, twarabigishije kungene bategura umwavu w'ikirundi. Ubu rero umwavu baragombetse, umwavu w'ikizungu barabombetse, turindiriye yuko batanga itegeko ryo kugombora kugira bagende kugombora umwavu. Abarimyi no batera kamo yuko n'ahandi hose boza barigisha abandi kugira turabe ko twotera tuje imbere, hanyuma abo tumaze gushikira nabo bakabandanya babikurikiza kugira umwimbu utera uje imbere. Abenegihugu barahanura bagenzi babo batarijukira kurima muci. Nk'abantu begereye amazi atemba akapfubusa kandi amaboko bayafise, byiza kugira ngo bavyumve neza. Je no bahamagara baze tubigishe nabo bagende bakoresha igikorwa nk'icyo, kuko Imana yaduhaye amazi yacu yakoreshe, nitukereye ko yofubusa rero, kuko nabo baragikoresha ejo bundi nabo bazobona akamaro. Yanzara yahori batera muri amezi navuga kwa 10 kwa 11 nabazoga yumva nk'umugani. Bandi batazi twabwira ati no kuri bakitabire baze bakore, kuko twasanze ari ibintu byiza cyane kandi bituma umwene gihugu mutoyi aronka icarya akaronka n'amafaranga. Kugira ngo rero imirima ibe myiza hariho ibisabwa, ivyo navyo ni biki? Kugira ngo tugire imirima isa neza nk'uko ubwa mbere twarimiye ku gihe, nk'uko umufundi w'indimo yatubwira ko dutegerezwa kurima ku gihe. Ikigira kabiri, umufundi w'indimo yaradukurikiranye aratwereka ingene tubwirizwa guteragira imbuto yacu. Kindi bivanye n'imbuto yatuzaniye, kuko niwe atuzanira imbuto tubwirizwa gutera. Tugira ivyizigiro rero tubona ko yatuzaniye imbuto imeze neza. Ikindi yaradukurikiranye ingene dufumbera, dushira ko igitegwa twateye, aratwereka ingene tubwirizwa kugifumbera kandi ku rugero rwiza. Akamaro ko gutera ku mirongo ubwa mbere nuko bikorohera wewe nk'umurimyi gukurikirana ico gitegwa uba wateye, kuko uri kurakurikirana igitegwa wateye ku mirongo uraca hagati mu murongo ugaca bikorohera kubona igitegwa kimeze nabi. Ikigira kabiri, kubagarira igitegwa nk'uko wabivuze ko harabagaye, ni kuvuga igitegwa wakibagaye ni kuvuga kigira inguvu gusumba igitegwa kiba kiri mu ishamba. Mbega leta ifise umugambi wo kubaka utugomero duto duto kugira ngo abenegihugu boroherwe kuvomera imirima yabo. Ihangiro ry'igihugu cyacu cy'u Burundi ni kugira ngo turwanye inzara. Nuko kurwanya inzara murazi intumbero y'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi avuga ati umuntu wose uronke icurya n'umufuko uronka amafaranga. Ubushikiranganje rero bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi bwafashe ya mbere kugira ngo dushobore kugwiza umwimbu mu gihugu. Abene gihugu bari bamenyereye gukoresha ibiringo bibiri gusa, ni kuvuga agatasi n'impeshi. Mugabo unye murazi yuko hariho ihangiro ryo guhimiriza abene gihugu kugira ngo bashobore kurima no muci kugira ngo dushobore kugwiza uwo mwimbu turindira mu gihugu. Ni naco gituma rero kugira ngo ico kiringo ca gatatu
dusanzwe tuzi ko ari iki haba hakenye amazi kugira ngo ibiterwa bishobore kugwiza umwimbu. Tuca tugerageza rero kuraba uburyo bwose bushoboka kugira ngo dushobore kugwiza ayo mazi. Ni muri iyo ntumbero rero mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bwasizeho umugambi wo kugwiza utugomero duto duto mu gihugu cose kugira ngo abene gihugu abarimyi bashobore koroherezwa bashobore kurima muci. Baca bategerezwa kubungabunga izo nyubakwa zifasha mu kubaha ayo mazi. Hanyuma rero muri izo nyubakwa turetse kuzibungabunga gusa hama bakanazikingira, hama bakaza baravuga bagacungera yuko hari abaza kuzisambura kuko ni ku neza yabo kandi ni ku neza y'igihugu. Ku bijanye no kwitegurira irima ry'agatasi ry'umwaka w'ibihumbi 2023 rigiye gutangura, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije aramenyesha ko ubwo bushikiranganje buriko buritegura bihagije, agahamagarira abarimyi bose kwitegurira iryo rima, agatera n'akamo abajejwe intwaro ko bobashigikira. Aho mwaciye canke aho twese twaciye twarabonye yuko abarimyi bari ku kivi, hejuru yuko bariko bararima mu mwo bariko barakurikirana imirima yabo iri mu myonga canke ahantu bavomera ku misozi, bariko bararima bitegurira agatasi. Ntantera kama rero n'abarimyi none ndabatera kamo gutegura neza irima ry'agatasi. Irima ry'agatasi ni kurima ku musozi, barabizi. Tubasabe bitegure, tubasabe baze mu mutwe bahindura ingendo, bamenyere gukoresha imbuto zirobanuye kuko twaramenyereye gukoresha za mbuto umuntu yimbuye abika nk'ibigori agaca yibika ku rusenge canke bakameneka ku nzu. Ivyo tukaza turabihindura, nibyo tubabwiye ngo bakoreshe imbuto ngo bazeho zika imbuto kama, ariko ndabahamagara yuko muri izabo hari imbuto kama nziza z'ibigori, z'ibiharage, z'isoja, eka imbuto zo zirahari muri izabo kama mugabo zitewekeza zahinduwe zifise akaranga keza zimbuka. Nizimwe imbuto z'ikirundi nyene mugabo muri izabo babungabunze neza, umwene ngo aziteye cyangwa muri ziteye azoronka umwimbo mwiza cyane. Ndabahamagara rero kugura imbuto zivuye mu bagwiza mbuto ko bagarimye imbuto zateguwe neza. Hanyuma nongere ndabahamagarire kumenyera gutabira kuko uramutse uteye imbuto naho bari nziza gute ntuyihe ifumbire, iyo mbuto ntiwizere gusoroma. Rero ndabahamagara yuko batera imbuto nziza zirobanuye, bashiremo ifumbire, hanyuma kandi bakurikirana imirima yabo barabe yuko igwaye udukoko, barondere imiti y'ipome, barabe yuko indimo zabo zimeze neza bazibagare gutyo ibintu bizogende neza. Nongera saba abarongoye intwaro gushigikira ubushikiranganje, nongera saba n'abafundi bari mu ntara, makomine, mu mitumba, babe hafi abarimyi kugira babafashe, babamenyereze, babahimirize gutera imbuto zirobanuye, babereke ingene batera neza, babereke ingene bapompa imirima, byose bigene neza kugira dushika kuri rya hangiro leta yaduha yuko umwana w'igihugu wese enda kuronka icyo afungura, umufuko nawo ukaronka amafaranga. Irima ry'ici ryariteguriwe neza, bamwe baramaze gusoroma abandi barimirije. N'imyiteguro y'irima ry'agatasi ku mwaka w'ibihumbi 2023 ririko rigenda neza, ahasigaye nuko rwa runani rwobandanya ikivi, aho niho wa munwa uzoronka ico ufungura na wa mufuko amafaranga. Ashafasha dukure nyarenga ngivyo ririko rirareba nayo ngirikira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka, imirima n'ibidukikije. ibihugu bihoza abana ndikukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kuri nyongo ngakura kwaje. inka, imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije, mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi.
turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.